Abantu b'Imana baranduwe no kutagira ubwenge. Ikiranduye abana b'Imana, ikiranduye abantu batuye kuri nosi, ntabwo baranduwe no kubura amafaranga, ahubwo baranduwe no kubura ubwenge. Biratubwira ngo ko wataye ubwenge nanjye nzaguta. Salomo umunyabwenge aravuga ngo shora ibintu ufite byose ngo birongere ubwenge, ngo kuko urose ubwenge uzaba urose ikintu gikomeye cyane, ngo ubwenge ngo buzakurinda, buzakuzi ngo kandi ubwo bwenge nyene ngo buzagukuza, kandi ngo umuntu w'umunyabwenge ngagira amakenga mu bintu ivyo ari byo byose, ntajya mu byo ari byo byose, nakora ivyo ari byo byose. Ubwenge buri hejuru ibintu byose. Ntukeneye arya amafaranga, ntukeneye miliyoni zingahe kugira ngo ugere ku bintu bikomeye cyane. Ukeneye ubwenge nakayakoresheje kugira agere kuri ariya mamiliyoni, kugira agere kuri ariya mazu, kuri ariya masosiyete, ariya makampuni akomeye. Ukeneye ubwenge yakoresheje kugira ngo abashe kugera ariya hantu, kugira ngo uriya muntu agere kuri biriya bintu bikomeye. Hari inzira yanyuzemo kugira agere kuri biriya bintu bikomeye. Turiko turiga inzira zitandatu zigugeza ku bwenge, maze ukabasha gukora ibintu bikomeye cyane. Inzira ni nyinshi cyane, ariko nabatoreye zitandatu zishobora kugufasha gukora ibintu bikomeye ndetse no kugera ku bintu bikomeye. Umunyabwenge ntabwo akora ibyo abandi bakoze, ahubwo umunyabwenge yiyumvira gukora ibyo abandi batakoze. Umunyabwenge niyo yumviriye gukora ibyo abandi bakoze, ahubwo yumvira kubikora neza gusumba barya abantu baba ariko barabikora. Umunyabwenge ntabwo atinya kwinjira mu bintu, ahubwo atinya kwinjira mu bintu ataramenya amakuru yabyo. Umunyabwenge ntatinya gukora ibintu, ahubwo atinya gukora ibintu atazi. Rero ikintu cyambere cyihutirwa cyambere ni ubumenyi, ni ubwenge. Niyo mpamvu uzasanga abantu bize bakoresha abantu batize, uzasanga abantu bize bari hejuru y'abantu batize. Uzarebe mwisi yose abantu bize bafata idrapo, abantu bafashe imyaka myinshi biga bafata idrapo. Urashobora kubona umuntu amaze imyaka 3 yibereye muri university ariko yiga, ukibaza ngo n'ubujuju arafise ibyo yokora muri iyo myaka 3 kandi byomuha amafaranga kandi bikamugeza ku mamiliyoni. Ariko ariga kandi akiga atanga n'amafaranga. Ibaze kumara imyaka 3 wiga utanga n'amafaranga. N'amafaranga uriko winziza ubumenyi, ariko ubwo bumenyi buzagushoboza kuronka amamiliyoni, amafaranga asumba ariya watanze. Ubwo bumenyi buzagushoboza mbere no kuronka amafaranga no kugera ku bintu bikomeye biruta ivyo uwo muntu akwigisha yagezeho. Niyo mpamvu uzasanga umuperezida yarize mu ishuri, ugasanga wamwigishije aracari umwarimu ariko yabaye perezida. Ibyo navyo ni ubuntu Imana iba yarasize ku bantu butandukanye bushobora gutuma bakora ibintu bitandukanye. Urashobora kwigana n'umuntu ariko ntimugere ahantu hamwe, umwe akagera ahandi undi akagera ahandi. Ico ni ikintu bita ubuntu Imana iba yarasutse ku muntu kugira ngo azabyare, azazane ku mugaragaro akore ibintu runaka. Ariko kandi Imana ntirobanura ku butoni. Ivyo yakoreye abandi nawe yabigukorera. Icyo ukeneye ni iki? Urakeneye kumenya inzira banyuzemo kugira ngo bagere aho bageze. Turiko twiga inzira zitandatu zigeza umuntu ku bwenge. Turamaze kuvuga izishika kuri 4 ndetse turamaze kuvuga izishika kuri 4, turasigaje 2 ari nazo ngiye kurangirizaho. Tugeze ku gice cya 5. Imana iguhezagire wabanye nacu kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya 5. Nongeye kubaramutsa mwese bakunze b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Bene data mukunda kudukurikirana kuri no rubuga rwa YouTube rwa haracariho ivyizigiro TV. Imana ibaho umugisha. Turagushimira wowe umaze gukanda subscribe cyangwa sabone, umaze gusangiza abandi, ukora partage kugira ngo abandi babashe gushikirwa. Turagushimira nawe iyo warosiga link yo kuri YouTube uyishira kuri stati yawe kugira ngo bene data inshuti zawe zibashe gukurikirana nazo zibashe gufashwa. Imana iguha umugisha. Ushiraho like, we wandika muri commentaire, biriya byose ubikoze uri kuradutera
kugutera intege zo gukora ayandi mavideo, yo gukora izindi nyigisho, kugira ngo twese turushirizeho gufashwa. Hari ibyo ufise jewe ntafise, ariko kandi hari ibyo mfise wowe udafise. Hari ibyo nzi wowe utazi, ariko kandi hari ibyo nawe uzi nanje ntazi. Niyo mpamvu nugira ikintu wumva wo kunganiraho, cyandike muri commentaire. Nibi naba ngombwa tuzaguhamagara kuri no channel yaracariho Ivyizigiro TV, hanyuma uze gushikiriza ubwo bumenyi bwawe, ivyo bintu wewe uzi twe tutazi, kugira ngo bidufashe. Icishe abantu nuko ivyo bazi batabitanga. Digo twiga rero inzira zigeza umuntu ku bwenge. Twaravuze inzira zishika kuri zine, ntabwo ngiye kuzigarukaho. Niba ari rya mbere udukurikiranye, raba inyuma wandike partie ya mbere, inzira zigeza umuntu ku bwenge, uraza kubibona kuri YouTube ndetse no kuri Facebook, naho tuzatubishiraho. Rero icya gatanu ni ugutanga ivyo ufite kubisohora. Ni ugutanga ivyo ufite cyane kubisohora. Icya gatanu gishobora kuguhesha ubwenge ni ugutanga ibintu ufise. Ni ugutanga ibintu ufise. Paul abwira Timoteyo, aramubwira ngo ivyo ufise cyane ivyo wanyumvanye uzabishikirize abahizi bo kwizigirwa, ngo nabo bazoshobora kubyigisha abandi. Tuzamenya gute ko ufise ubwenge? Ni mu gihe ibintu ufise uzaba uriko urabikoresha, tukabona impinduka biriko birazana ku buzima bwawe. Igihe rero ivyo ufise utariko urabitanga, utariko urabisangiza abandi, ntuzakunguka ibindi. Buriya umunyabwenge arunguka, akongera akagirane, akongera agatanga. Nimba ivyo wize bitariko birakugirira ikimazi, ntukeneye ibindi. Ahubwo ikintu ca mbere ukeneye gukoresha ivyo ufise, hanyuma uze wige ibindi vyo kugufasha kwagura muri ivyo watangiye gukora. Hari umuntu ushobora gusanga ariko arapfira ku ishuri, ugasanga umuntu aguma yiga imyaka 3 arayirangije, yize university, yize iki igisati iki cyaragihejeje, agiye muri iki nico arakirangije, agiye muri iki, hakumanza kwicara ngo akoresha ivyo afise, we aguma yiga. Nuguma wiga uzapfira ku ishuri, kubera amashuri amashuri ntarangira. Uzakwiga imyaka yose. Burya ubuzima bwose tubamo ni ubuzima bwo kwiga, ariko nuguma ku ntebe y'ishuri wiyugaraniye muri irya nzu, uzasanga iterambere ryaragucitse, uzasanga atahanu uri kuragera. Ahubwo ikintu ukeneye ni ugukoresha ivyo ufise, hanyuma ukazabandanya ukora ubushakashatsi, wiga ibindi bintu bitandukanye, ariko uriko uranakora, uriko urashira mu ngiro vya bintu uzi, kugira ngo bibace kugeza kuvyo utazi. Ari umuntu nigeze kubuza kwiga, n'umuntu amaze kwiga universite ashika kuri 2, namubonye ariko adandaza ibotike, ambwira kayi ngo dufaranga tungaye. Namubwira ati ariko wewe ugomba gusubira kwiga. Yaragiye kongera ace iyindi diplome, ace doctora. Ndamubwira ati ubwenge wize ntabwo uri kurabukoresha. Warize ibijyanye n'ubugoronome, ntabwo uri kurabikoresha. Warize ibijyanye n'ubuenjeniyeri, ntazo nimwe urubaka habe n'igikoni. None ivyo byose umaze kumenya, ivyo byose umaze kumenya, nimba ataco vyakugejejeho, ese uribaza ko ivyo ugiye kwiga ari byo bizagira ahantu bikugejeje? Ahubwo ikintu ukeneye ni ugukoresha ivyo bintu uzi. Ivyo bintu uzi ukabikoresha, numara kubikoresha birashobora kuzakuvyarira umusaruro cyane, birashobora kuzakwereka ibindi bintu kwiriye kwiga, apana gutomboresha. Kubera iki umuntu afise ubwenge azi ariko araja afise intumbero, ntabwo yiga ivyo ari byo vyose. Ntabwo yiga ivyo abandi bantu bize, ahubwo yiga ibintu bimatanye n'ivyumviro vyiwe, bimatanye naho agomba kugera, bimatanye na vision yiwe. Niyo mpamvu hari abantu biga ariko bakazarinda bapfa ubwenge bize canke ubumenyi bakiriye ku ishure batabukoresheje. Ni kubera iki? Ni kubera bize ibintu bitamatanye na vision yabo canke bitamatanye n'ivy'Imana yashizeho kubw'ubuzima bwabo. Kubera abantu no munsi barigana. Umunyabwenge iyo yiganye ivy'undi muntu ategerezwa kubikora neza gusoma ukurya ariko arabikora, canke akabikora neza nkuko nawe aba ariko arabikora, ntabyangize. Ariko umunyabwenge
kenshi rero ntakunda kwigana, ahubwo aricara agatekereza ikintu yakora, ikintu yazana ku mugaragaro. Ubwenge ni ikintu cy'ingenzi, nububura uzaba ubuze ikintu gikomeye, nubura ubwenge uzaba ubuze itunga, uzaba ubuze iterambere. Uwaguha miliyoni 100 nta bwenge ufise, iyo miliyoni 100 yanakwica, yanakurimbura mu gihe wowe udafise ubwenge. Niyo mpamvu uzasanga ababyeyi basigiye abana amasosiyete, babasigira amazu. Uno musabo bana ni abakene bo mu rwego rwa nyuma. Abana baguma bareba gusa ibisigi by'ababyeyi, abo bana baguma ari abakene. Ndazi umwana se yamugabiye inzu arayanka, arongera ati no, je ntabwo nzakorera mariage mu nzu wewe umpaye, iyo nzu ni iyawe. Kandi yaramufise ari umwe, ari umuhungu wenyene. Se yaramubwiye ati nyawe unakiri ino nzu ukore mariage, arongera ati no, sinshobora gukorera mariage mu nzu wewe wandondereye, zakorera mariage mu nzu jewe nirondereye n'amaboko yanje. Ibyo sinzabirondera mwebwe mukiriho, kirese ni mutaha, kandi simbasengera ngo mutahe. Mwebwe je nzarondera ivyanje. Ariga, bari baramwigishije, yigendera mu mahanga, arakora, araronka biriya na biriya, agaruka akora mariage. Ubu ni umugabo. Hari abandi bana baguma bareba papa azongurira iki, ugasanga n'urusore rumaze imyaka ingahe 25 ruracaga ivyo kurya by'abavyeyi, ruracaba mu nzu rwubakiwe n'abavyeyi, buri kintu cyose ni boka ni siripe ni maka abavyeyi baguwe. Wowe uri umuswa, wowe uri umuswa, uri kurakora nabi ikintu cyose ushaka kugeraho kubera naka zakuruha, naka zacoka. Abavyeyi nabo igihe kizagera batahe. Kura amaso ku bantu, shira amaso imbere yawe, shira amaso imbere yawe, urebe ikintu wakora cyatuma ugera ku by'abandi bantu bagezeho. Umuntu umwe, umubyeyi umwe agiye kuraga abana be, bose abahereza amatungo, ariko ageze kuri umwe yakundaga cyane, we yarazi ko azamusigira amazu menshi ndetse n'amaparasera menshi gusumba abandi, ariko ngo yamuhaye igitabo, amuha Bibiliya, amubwira ngo mwana wanje, ubutunzi bwose ukeneye buri muri iyo Bibiliya, nta kindi kintu numva we naguha uretse iyo Bible. Umwana amara igihe ari kararira n'agahinda inyuma ya se gutaha, n'agahinda avuga ati papa nukuri ndebye uburyo yankundaga, nari nzi ko ari je azaha byinshi gusumba abandi, none amaye igitabo, ese nzarya inyuguti? Arangije ngakibika ahantu amara imyaka. Sinzi ukuntu inzara yamuteye, ubukene buramukubita, atangira gutekereza, ndebye urukundo papa yankunda, sinumva ko yama ikintu gitagira ikimazi. Agiye kugura ya Bible, asanga buri rupapuro rwose harimo amadolari, buri hagati yo muri Bibiliya harimo amadolari. Asangayo na sheke y'amamiliyoni yabitse kuri konte, asangayo na sheke y'amamiliyoni se yabitse kuri konte, asanga n'urupapuro rwanditseko ibindi bintu yahishije, yanyegeje, ariko batari bazi abandi yari yamusigiye muri Bibiliya. Kubera kudasoma, gutinya, kumva umengo ni inyuguti ntabwo zagira icyo zimufashije, byatumye ahwera. Ndazi undi nawe yasigiye umwana w'igitabo. Abandi bose baravuga ati papa aratwanga gute adusigira igitabo, ariko icyo gitabo yamusigiye cyamufashije kugera ku bintu bikomeye cyane no kubaka ibintu bikomeye cyane, mu gihe abandi yasigiye ibintu bagizene bapfuye, abandi nabo birabangiza, abandi barahomba. Ikintu rero cya gatanu ni ugutanga ivyo ufite, kubisohora, kwigisha abandi. Hari ibintu uzi, byigisha abandi kugira ngo babashe kubimenya. Igisha abandi ivyo bintu uzi, buriya mu gihe uri kurabyigisha niho bazamenya kuri umunyabwenge. Ntuze wige wiyita umunyabwenge wewe, uzareke abakuzungurutse bakwita umunyabwenge. Ntuze wige uvuga ngo bino bintu ndabizi cyane, uzareke abantu babikoreye n'abantu bakuzungurutse abariyo bavuga ngo uyu muntu n'umuhanga, azi gukora ibintu neza. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri umwene data agiye kumva ino nzira ya gatanu yo kumuzana ahantu agira ubwenge maze agakora ibintu bikomeye. Muhe gutanga ibyo afise, muhe gukoresha ibyo amaze kugeraho. Ugurura amaso ye abone icyo yakora cyo mugeza gucyo adafise. Gurura amatwi yiwe yumve amakuru meza yakora yamushoboza kugera ku ndoto ze, mu izina rya Yesu, amen. Mwarahizegiwe cyane. Wifuza gusengerwa, ari umutwaro ufise, ikibazo icyo ari cyo cyose wumva watubaza, ni indoto ufise zakunaniye, zakuzazaniye, turondere
turondere kuri iyo nimero turashobora kugufasha. Imana iguha umugisha. WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. warahezagiwe cyane. Wibuke gusangiza abandi ino nyigisho mu gukora partage, wibuke gukanda like niba wakunze zino nyigisho, ndetse wandike muri commentaire cyagufashije. Ari gambere warukurikiranye no channel yaracyari Ibyizigiro TV, kanda sabone cyangwa subscribe.